Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kwibanda cane cane ku makuru arabana n'umutekano, tukaza kuvuga ku biriko birabera mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano yemeza ko ibintu byamaze gukomera muri uno mugoroba mw'ishamba rya Kibira ndetse no mu micungararo y'iryo shamba, aho abasoda b'u Burundi batari bake ndetse n'interahamwe bariko baraboneka muri ibyo bice byegereye ishamba rya Kibira. Amakuru adushikira akaba yemeza ko intambara yabigiye kurota hagati y'u Burundi n'u Rwanda kubera ubushotoranyi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje gukora ibikorwa biteye ubwoba kandi biteye isoni, aho yemeje gukorana n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994. Turabigaruka ko mw'idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira ubwoba bukomeye cane buri mu baturiye ishamba rya Kibira, cane cane muri komine ya Mabayi, aho ibintu bitoroshe kugeza naho abanyagihugu batari bake batanguye guhunga muri ibyo bice kubera amasoro menshi ariko arumvikana muri iryo shamba rya Kibira, ndetse bikaba biboneka neza ko hariko harategurwa intambara ikomeye cane, kuko imiduga y'intambara ndetse n'ibigwanisho bikomakomeye byose biriko biratambuka byinjira mu Kibira barorera, ndetse n'abasoda batari bakeya. Hakaba n'amakuru avuga ko benshi muri abo basoda b'u Burundi bariko barifatanya n'interahamwe zamaze gushika mu gihugu c'u Burundi zivuye muri Kongo. Turabigaruka ko mw'idonido ry'amakuru aho muza kumenya amakuru y'ibanga kandi avuye mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko ibintu byamaze kugera kure. Turanababwira ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho abanyagihugu bari mu bwoba bukomeye cane kubera iby'umugambwe uri ku butegetsi uriko urakora mu gihe habura igihe gito kugira ngo igihugu c'u Burundi cinjire mu matora, ariko bikaboneka neza ko byanze bikunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze kumenya ko ata murundi n'umwe witeguriye kujya inyuma ya CNDD-FDD, akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bace intege abarundi, kandi akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD apfungwe, utapfunzwe yicwe. Ibi byose nyine akaba ari ibibazo bitandukanye biri mu gihugu c'u Burundi binatuma Perezida Evariste Ndayishimiye bimurenga agahitamo gutegura intambara, kuko abona neza ko hari kuba intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda byanze bikunze atava ku butegetsi, kandi ko abarundi bahita bahugirwa mu kibazo cy'intambara bakirengagiza ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni kakoryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere y'uko tubabwira ibiriko birabera mu Kibira ndetse n'amasoro menshi ariko arumvikana, benshi mu baturiye ishamba rya Kibira bakaba batanguye guhunga ibyo bice bakeka ko ari ingabo z'u Rwanda zaba zamaze gushika muri iryo shamba, kuko n'ingabo z'u Burundi zifatikanije n'interahamwe zamaze kumanura ibigwanisho byinshi. Reka tubanze tubabwire ibiriko birabera mu gihugu hagati biteye ubwoba, aho dutangirira muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba. Imigambwe imwe imwe ntirekuriwe kugira amanama. Musitanteri wa komine Vugizo mu ntara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi yagirizwa kutihanganiranira mu bya politike no kuzingamika demokarasi. Ibyo byatumwe n'uko yabujije amanama y'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Abarongoye umugambwe CDP bavuga ko musitanteri wa Vugizo Diomede Dusengimana yabujije inama y'umugambwe wabo yari iteganijwe kuwa gatandatu ku igenekerezo rya 28 Nyakanga. Abo nyine bavuga ko uwo musitanteri yari yabasabye amazina y'abari muri komite y'uwo mugambwe muri komine no ku mitumba, baheze babone kuronka uruhusha rwo kugira iyo nama.
uwurongoye CDP yarabikoze mugabo Musanteri ngo ahava aronka ikindi cirwazo kubwiwe barongozi b'uwo mugambwe. Yavuze ko ashaka amanomero ya telefoni y'abanywanyi bagize ayo makomite. Bikaba bitashoboka kuko si bose batunze amatelefoni, niko yavuze. Inama yahagaritswe ku munota wa nyuma. Abarongoye CDP bavuga ko ibyo Musanteri wavugizwe agira ari urwenge rwo kubasuburagiza kubera ko uwo mugambwe waheruka kuronka abandi banywanyi bawinjiramwo bavuye muri CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi. Abarongoye umugambwe ku rwego rw'igihugu baravugishije Diomede Dusenyimana Musanteri Vugizo. Yishuye ngo Hindure Noella arongoye umugambwe muri komine ahandi hoho nta nama izokwigera iba ihabera. Basigura ko atari ubwa mbere uwo mutegetsi abuza amanama ya CDP mugabo ngo haraheze igihe abigira. Abarongoye uwo mugambwe bagiriza uwo Musanteri kutihanganira abo badahuje ivyumviro bya politike bakabona ko azingamika demokarasi. Umugambwe Aprona naho usanzwe wagirizwa kwegera ubutegetsi nawo nyine warabujijwe kugira ikoraniro muri iyo komine. Ibi byose bikaba byerekana ubwoba ndetse n'ibibazo ibi abanyagihugu bafise kubera ko bazi neza ko byanze bikunze ubutegetsi buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo buzibe amatora, ariko nanone bikorwa n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD akaba ari ikimenyetso kitabesha ko bamaze kubona ko ata murundi n'umwe uzongera kubajya inyuma kubera ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Rutana naho ibintu ntibyoroshe na gatoya. Umuyobozi w'indero wo mu ntara yoba ariko azira kurya mu isahani ya Buramatari n'urongoye umugambwe CNDD-FDD. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Rutana Emmanuel Nsengiyumva yari yafashe ingingo yo kwimura bamwe mu bigisha no kugena abayobozi b'amashuri muri izi ntango z'umwaka w'ishuri. Uko kwimurira ahandi abigisha no kugena abayobozi byafuswe. Buramatari wa Rutana n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD bafashe ingingo yo kumuburabuza bakaba batemeje ingingo ziwe. Ishavu ryoba ryavuye ku biturire. Kubw'amasoko mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana haribonekeza amatati hagati y'umuyobozi w'indero muri iyo ntara hamwe n'abajejwe intwaro n'umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'iyo ntara. Ibyo byerekanye ku wa 30 Nyakanga aho ubutumwa bwo gufata ingingo yo kwimurira ahandi abigisha no kugena abayobozi byari byakozwe n'umuyobozi w'indero mu ntara bwashikira abo byega. Uko kwimurwa no kugenwa mu mabanga byari byatanguye gushirwa mu ngiro kuva kwa 16 Nyakanga umunsi umwaka w'ishuri utangura. Ubutumwa bwarungikiwe umuntu wese yimuriwe ahandi canke yagenwe mu kibanza c'umuyobozi w'ishuri bubategeka gusubira aho bahora kuva kwa 23 Nyakanga. Bamwe mu bakorera mu gisata c'indero muri iyo ntara bamenyesha ko ubwo butumwa bwava kwa Buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga na Sylvain Nzikoriho umunyamabanga wa CNDD-FDD mu ntara ya Burunga. Kubwabo ibyo byavuye ko uwo muyobozi yoba yasohoye izo ngingo zo kwimura abo bigisha no kugena abayobozi abo bategetsi babiri batashize ko imikono cane ko Buramatari ariwe arongoye inama y'indero mu ntara. Iyindi mvo itangwa nuko ubwo bwa mbere ukwimurwa canke gushirwa amabanga bitegerezwa kubanza kwemerwa n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi hatanzwe biturire ku butari abanywanyi ba CNDD-FDD. Iyindi mvo ya gatatu nuko Emmanuel Nsengiyumva amaze amezi abiri agenwe atashigikiwe n'abo bategetsi uko ari babiri mu by'intwaro na politike kuko bari bashatse ko ico kibanza kibamwo uwitwa Bernard Niyibizi arongoye imbonerakure muri komine Musongati akaba yahora ari umuyobozi w'indero muri komine. Uwo yari yarahagaritswe arapfungwa yagirizwa kuba yari mu bagandaguye umuyabaga w'imyaka 20 mu ntango za 2024. Abigisha bari bimuriwe ku yandi mashuri bavuga ko bari mu mwiheburo cane ko bose ari abari imyaka itari mike
barungitswe gukorera kure y'imiryango yabo. Bavuga ko bari bashimye ico gikorwa c'uwo muyobozi. Basaba ko ingingo zafashwe n'uwo muyobozi w'indero zigumako kandi umugambwe CFD ukareka kwivanga mu gisata c'indero. Nubwo biri uko, bamwe bemera ko batanze ibihumbi 300 umwe wese kwa Nsengiyumva kugira ngo bimurirwe ahandi. Kubw'amasoko yegereye iyo dosiye, umushikiranganji w'indero François Habyarimana yoba azi ico kibazo, ariko nawe bikaba byaramurengeye cyane kubera abo bategetsi bakomakomeye bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bavangire uwo muyobozi w'indero mu ntara. Tuve kuri aya makuru, amakuru yacu tabananize mu makuru arabana n'umutekano. Amakuru adushikiye aturuka mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye akongera agaturuka mu basoda b'u Burundi aremeza ko ibintu bitaba bigiye koroha mu minsi iri imbere. Ubu tuvugana abaturiye ishamba rya Kibira cyane cyane muri komine Mabayi, ibintu ntibyoroshe na gatoya. Kuva ku masaha y'umugoroba batanguye kumva inkoho ziremereye ndetse n'amasoro menshi cyane. Bakaba bikanze ko mu ishamba rya Kibira hariko harabera imirwano, aho abatari bake barabye ibiriko biraba bahisemo gufata inzira, bakaba ariko barahunga ibice bitandukanye byegereye iryo shamba rya Kibira bakajya ahatari iryo shamba rya Kibira, kuko bikeka ko byanze bikunze iyo ntambara iri kubera mu Kibira umwanya uwari wose ishobora gusohoka muri iryo shamba rya Kibira amaze ikerekeza mu bindi bice bitandukanye. Byose nyine bikaba biriko biravugwa n'abanyagihugu bafise ubwoba, bari mu mwiheburo, ndetse na bamwe mu basoda bariko baravuga ko ibintu byabigeze kure cyane kandi ko ibintu byabigiye kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, kuko intambara Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kubarungikamo babona neza ko batazayitsinda, kandi bakabona neza ko ikintu agamije atacindi uretse kuguma yibonera amahera atari make, kandi bikaba ari ibintu byerekanwa n'ibikorwa bitandukanye kandi biteye isoni ariko arakora. Hakaba ariho benshi bavuga ko byanze bikonze uyu mutegetsi w'u Burundi agomba koreka igihugu cabo, kandi bakavuga ko iyo ngwano ariko arabatamo rwose badashobora kuyitsinda. Ibyo biriko biraba mu gihe mu minsi iheze habaye operasiyo ukomeye cyane, operasiyo abatari bake bataziriye nkuba yabaye mu Kibira igakubita abasoda b'u Burundi, interahamwe ndetse na wazalendo n'imbonerakure, benshi bakasiga ubuzima abandi bagacika amaboko n'amaguru. Ibi byose impamvu bayitaziriye nkuba nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwavuze ko ari inkuba yakubise abasoda, mu gihe amakuru adushikira yegereye abategetsi ndetse n'ava mu bari bari aho mu Kibira yemeza ko habaye intambara ikomeye cyane ko yamaze igihe gito cyane, kuko mu gihe bari bariko baritegura gutera u Rwanda bahise bagorwa n'abasoda batazi aho baturutse, amaze bakajya babakubitisha ubushoka ndetse n'ibindi bigwanisho, ariko bagakoresha n'imbunda ziri siransiye. Ibi byose nyine bikaba byaratumye abatari bake bicwa, abandi kugeza uyu munsi bakaba bariko baravurwa kubera ibikomere ndetse n'ibibazo bitandukanye bahuye nabyo. Ibi byose byo biri gutera abasoda b'u Burundi ubwoba, bakabona ko iyi ntambara Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kubashoramo adashobora kuyitsinda, kandi bakabona ko icyo ariko arakora ari inyungu ze bwite atari inyungu z'abanyagihugu bato bato. Ibi nibyo bihangayikishije abatari bake, bakabona ko byanze bikunze Ndayishimiye yarakwiye kuva ku butegetsi, kuko uretse no kwica igihugu ariko aranashaka kwica abanyagihugu yongera kubasubiza mu ntambara, kandi intambara adashobora gutsinda. Turabandanya kubatohereza amakuru, nitumenya bishasha turaza kubashikiriza tunyuze kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.